Bakunzi b'urubuga BMfo famille BMfo mu nkundire ndabaramutse nongenda bayikaze mu kiganiro cacu cuno musi wa dimanche kenekezo rya 13 kwezi kwa kane umwaka ni 2025 nkuko twabwiye ko tuzokwama tubaha amakuru na cyane cyane ku biriko birabera mu ntambara ikirabera mu gihugu ca Kongo ihuza leta ya Kongo ndetse n'umuhari witwaje ibigwanisho M23. Uno musi twashimiye kugaruka kuri iki gitero cabereye mu gisagara ca Goma ndetse no mu micungararo yaho. Tugira tuvugane cyane cyane ku kuntu igitero categuwe kuva mu ntango kugera kibe ndetse tunabashikirize n'ingamba uno muhari wa M23 umaze kubona ugabweho igitero waciye ufata. Ariko rero murabizi simba ndumwe bandi kumena umusesanguzi kugira ngo adufashe gutahura ibicange biriya abantu baba batashoboye gutahukirwa neza. Mu nkunde rero ndamuramutse nongere ndamuikaze mu kiganiro cacu cuno musi. Bwana musesanguzi ndakuramukije cyane ndanakwifuriza dimanche nziza. Urakoze cyane bwana journaliste, nanje ndakuramukije, uragize neza no kumpa ikaze. Reka ndamutse abadukurikiranye kuri BMfo. Twari kumwe mu kiganiro giheze, ikiganiro kiriko kiragira amakomantere menshi, mbere bamwe bariko bavuga ngo twabavugiye ibintu. Twaciye tunashima mbere ku guha microphone abatari bake kugira ngo baze gushikaho tutashitse, nibaza ko mu masaha imbere tuza gushiraho ibiganiro byabo nabo. Reka mbanze sabe ikigongwe kwanza abakunzi ba BMfo adukurikiranye. Ijwi ryanje ntabwo rimeze neza ngira muravyumva, nagiye muri crise ya sinezite, ariko asante ntabwo biza kumbuza gushikiriza inkuru nkuko zisanzwe zimeze. Bona journaliste, igitero cabaye mu gisagara ca Goma novuga ko cavugishije abantu benshi, cerekanye neza bamwe n'abandi abaribo. Aha ndavuga cyane cyane M23 bari bamaze iminsi bihaya yuko ngo ari gisirikare gikomeye muri Afrika. Barabivuze Colonel Nangaho yabivuga mbere akerekana yuko ngo bashoye ngo gutuza ingabo z'abasirikare bo muri Romania, baromora abarundi, Sadeke babafatamiri n'ibindi. Ariko kijya gitero cyaraye gikozwe na Wazalendo hamwe na FARDC mu ijoro, caberetse yuko badakomeye, ari abantu bato cyane gose, ari abantu novuga binyama n'amaraso. Ibyo bintu nkunda niyo teme nkunda gukoresha, kuko ubundi umuntu ava amaraso ntagomba kwirata ko ahambaye cyane gose. Umuntu ava amaraso, umuntu afise inyama, ntagomba kwirata yuko ari umuntu ahambaye gose, kuko uyu mubiri twambaye n'ubusa. Rero bona journaliste, hariho abantu babajije ngo none intumbero ya kijya gitero ca Wazalendo koko yari nyabaki, ko bagwanye hama bagasubira inyuma bagasubira iyo baje bava, byifashe gute? Bona journaliste, nagomba menyesha abadukurikiranye yuko kino gitero cari gitero novuga kiri bien planifié. Ku makuru mfise y'ubutasi bwana journaliste, aranyereka yuko avant 3 jours, nukuvuga imbere y'imisi 3, kugira kijya gitero kibe, aba Wazalendo na FARDC novuga ko bagiye muri laboratoire, barategura neza kijya gitero. Nukuvuga babanje gukora rusansuma y'abasirikare ba FARDC n'aba Wazalendo batavuye muri Goma, baramenya basigayemo kuva igihe bayifatiye Goma. Baramenya igitigiri cabo, baramenya amarocation barimwo, kuntu baza kubashikira. Voilà. Rero amakuru dufise avuga ko abenshi bari muri Nyiragongo. Niyo mpamvu imigwano ikomeye cyane yatangiye kubera muri Nyiragongo, kugira ngo batrace inzira
bashobore kurungikira ibigwanisho bikomeye b'abasirikare ba M23 nako ba Wazalendo hamwe na FARDC babo kugira ngo iyo operation bari bateguye izoborohere. Bamaze rero kubitegura barabashikirije ibikoresho bya gisirikare hama bitegura kuja gukora operation. Ikindi kintu bana journaliste no kubwira cari gihambaye muri preparation y'ijya ku yabaye mu ijoro rya 11 nuko babanje guhakinga ama GPS donc kugira ngo ama drone ya M23 abafasha gutata akora ubutasi muri Goma no mu icungararo yaho bari hakinze ntiyashobora gutanga amadone ari réel. Gutyo rero buca birorohera FARDC na Wazalendo gutegura ijya ku yabo bateguye. Igitero bona journaliste carabaye nuvuga avec succès, carabaye avec succès kuko intego bo bari bafise barayishitseko kuko barinjiye mu gisagara ca Goma barahamara mbere amasaha atari make barakora ibyo bagomba gukora hama barisubirira inyuma. Iki rero bona journaliste nkuko nabivuze ku munsi w'ejo mu kiganiro twakoze mu ijoro byarahahamuye aba M23 ku rugero ruteye n'ubwoba. Barabonye yuko Goma tayo bafise shobora kubaca mu myanya y'intoki umwanya uwo ari wo wose ibyo baramaze kubibona. Iki rero cyaciye gituma M23 nayo ihindura systeme hejuru y'izindi ngabo novuga bongereje mu gisagara ca Goma baciye bafata bashiraho patrouille 24h sur 24h no kuvuga ubu abasirikare ba M23 na RDF baguma bazunguruka akanya no kuvuga hato na hato mu gisagara ca Goma kugira ngo barabe yuko ata mu M23 canke umu FARDC ashobora kongera nako mo exactement mu Wazalendo ashobora kongera kubaca mu ryahumye. Ariko rero amakuru yandi dufise y'ibanga atagiye habona nuko ngo ejo ku murango hariho aba M23 nuvuga banyurujwe bari muri patrouille bari batandatu abo kabisa ngo barabivuganye aba Wazalendo aho bariko bari muri patrouille kugira ngo bashobore gusekuriza kino gisagara ca Goma. Ibi rero bona journaliste birerekana yuko aba Wazalendo na FARDC ko bakenyereye urugamba bakenyereye urugamba mbere ahantu ca nifashisha n'amajambo uyu komanda wa FARDC yavuze uyu munsi mu migwano bariko barakorera muri Sake hariho abamubajije ati none ko tubona ubu musigaye mufise inguvu zirenze gusumba izo mwahorana ni kubera iki? Ubwo niko bari kagashimwe President Tshisekedi yagira yabemerera mbere akaba amaze no kukabashirira ku makonti. Aba Wazalendo nabo ko bari kukura ko bambitswe teni bakaronka ikirato komanda yavuze ngo twebwe turiko turagwana kugira ngo twikure ko agasuzuguro kaba M23. Bwana journaliste reka mvuge ko bibutse kwifuka bwakeye agasuzuguro bari kukikura ko hakiri kare mugabo kandi aha turavuga ko hagusiba wocererwa no kuba bamaze kubona yuko bagomba kwikura ko gasuzuguro nubwo bamaze gusuzugurwa nayo ni ntambwe ikomeye kandi mbere novuga ko ihambaye kuko bariko baranashika ko deja bamaze kuba bo kwinjira mu gisagara ca Goma bakamara amasaha arenga 5 urumva yuko bariko barakora ibintu by'amateka. Bwana journaliste rero hariho imigwano uyu munsi iri muri Sake cyane nibaza ko iyi migwano tuza kuyisorongora neza mu kanya kari imbere si muri Sake gusa ni henshi cyane hariko abimigwano reka duce tuhasimbira kugira ngo dushobore kuyisesangura neza
kwerekana uburyo M23 ego igomba kwivyukiranya. Mbona musisanguzi ari abantu benshi kuma twandikira batubaza ati mushobora kutubwira ingene mu gisagara ca Goma ndetse mu micungararo yaho umutekano wifashe. Mu gisagara ca Goma bona journaliste nabivuze yuko M23 yarazanye izindi ngabo aho baguma bari muri patrouille, baguma bazunguruka kabisa igisagara cyose, haguma hanyuragirana abasirikare ba M23 ariko kandi ngo abene gihugu bo muri Goma batanguye kwirata intsinzi ya Wazalendo ngaho mbere batagitinya na M23 basigaye babasuzugura niyo bababonye ngo barabatwenga cyane. Ibi nivyo biriko byonekeza cyane mu gisagara ca Goma. Ikindi kandi ntureka kuvuga nari nakivuze no mu kiganiro cyejo nuko abakomanda bamwe mu bakomanda ba M23 baramaze guhunga bahungira Igisenyi mu gihugu cy'u Rwanda. Aha amakuru dufise nuko aca tunga gatoki cyane cyane kuri Kabila nabo bari kumwe ubu ngo babarizwa mu gihugu cy'u Rwanda ntibakiri mu gisagara ca Goma kuko bamaze kubona yuko batabakeneye kabisa. Bwana musisanguzi tutararangiza ikiganiro unkundire manzi ndagusubiza inyuma gatoya. Watubwiye yuko imbere yuko iyi Wazalendo na FARDC baza gutera muri Goma babanje kugira recensement y'abasanzwe bariyo, ndavuga aba Wazalendo na FARDC. Mbega ubu ntiboba kwiki gitero bagavye, ntiboba barasizemwe abandi benshi kugira ngo nibagaruka bazafise ingufu nyinshi? Bona journaliste amakuru mfise nuko burya mu bagavye igitero igitigira inyamwinshi cyari gisanzwe kiri muri Goma cyane. Abaje bakongera bagasohoka nibo bake kubagavye kubari basanzwe bari mu gisagara ca Goma. Haro nandi makuru ntavuze nshimye guca mushikiriza nuko mu micungararo y'igisagara ca Goma bona journaliste hariho imbunda ziremereye cyane gose za FARDC. Era makuru tuko turahabwa n'amaso yacu ari mu micungararo ya Goma. Hariho ibikoho birindiriye ko ifirimbi ivuga ngo bashobore kwataka igisagara ca Goma. Ariko ico ntemeranya jewe n'ibitangazamakuru byinshi kubera ko ntarabironka icemezo ni uko bariko bavuga ngo aba Wazalendo ngo batanze amasaha 72 bashobore kuba aba M23 bashobore gusohoka ku neza muri Goma canke ngo baze kuhasohoka ku nabi. Iyi nkuru sindayemeza jewe kuko sindabona source yayo kabisa. Bwana musisanguzi twayaze vyinshi, twavuganye vyinshi, reka ndonke naryo kugira ngo ndagushimire cyane ku makuru meza washoboye kutororekaniriza. Ego cyane bwana journaliste kandi ndagushimire. Iki ni kiganiro dukoze kubera ko abantu baguma babaza ati Goma hameze gute, byifashe gute, kiya gitero cyateguye gute. Niyo mpamvu kino kiganiro tugikoze. Reka nshimira n'abadukurikiranye, nizira ko mukanya cyadusubira ku makuru ariko rubuga rw'intambara kabisa. Kananje ndabasezere ndababwira ati turasubira mu kanya gatoyi, hama nk'umusesanguzi nko yabivuze ijwi ntirimeze neza, muraza ko twihanganira. Arafise akabazo muganizero yuko agiye koroherwa, ibintu bigiye genda neza. Ndanabashimira cyane me twabanye, nizere yuko tuza kuguma tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Narigi uno munsi turi neza na neza ku mirongo y'urugamba 5 kuri 5 kugira ngo tubaha amakuru yose aza kubagezweho. Bye bye.